mwaramutse mwese ishengero ry'Imana. N'amahoro n'amahoro. Yesu ashimwe. Tunawatalimuni katika jina la Bwana Yesu. Amjambo. Bwa mbere turanezerewe cyane. Mara ya kwanza tunayo furaha sana kubabona mwese uko muboneka. Kwa kuwaona ninyi nyote jinsi tunavyowaona. Twarabatumiye tuliwakaribisha kugira ngo mushobore gushika ngaha Gishiha, ili muweze kufika hapa Gishiha, kugira ngo mubone n'ibikorwa twakoze, ili muweze kuona na kuangalia kazi zote tulizozifanya. Imani bahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Imani bahezagire mwawa. Mungu awabariki nyote. Uzima wa milele. Njia ziko mbili. Ori ugomba. Hebu chagua wewe mwenyewe. Kuba uhoraho. Kumcha Bwana. Kuba uhoraho. Kumcha Bwana nibwo bwenge. Ndiyo hekima. Ubundi bwenge bwose ndaco bumaze. Hekima nyinginezo hakuna. Indimi zose zo mu isi. Hata lugha zote na elimu zote nizoguha ubugingo budashira haziwezi kukupatia uzima wa milele. Naho dutoba bizigirwa wahora ari umwizigirwa kuko atashobora kugira ngo guhindagurika. Imana nidufashe, umwami naduhangaze n'aya majambo ereko ngene Paulo aho yarageze ntibyari bimworoheye. Hari naho yasa n'umuganyira, aravuga ati terega Dema yarantaye uko akunzise. Rega bibaho, yarantaye yigiriye n'abandi Luka gusa niwe twasigaranye. Ariko icyantangaje muri ayo majambo yavuga ngo hitana Mariko ngo angirire ikimazi. Uwo Mariko n'umwe yari yaranse, mbere yatumye batandukana na Barunaba ati turajana, undi ati nitujana, ko yadutaye nitujana. Ariko Barunaba arengenga gumira uruhande baca baravana. Ariko kwiherezo naranezerewe, haraho umuntu umenga abahinduza akahebwe, ariko harumubonetse abihangana. Ubu yaravyuka, ariko rimwe na rimwe hari umuntu akagira ngo byaranse twengenge naruhebwe arashobora gukizwa. Imana nidufashe, umwami aduhangaze bigumye canke byoroshe. Ariko Paulo kukanyuma avuga ngo bamuzanire Mariko amugirira ikimazi byinshi mu gikorwa ciwe. Ari yagira tekana natugera inyuma twokwengenga, hariho abatuvamwo mugabo twobengenga bukebuke. Na Yesu rega yarabikora yengenga bukebuke. Na nyabujya turi mu gihe turiko turasaba ko twokwiza ubutumwa duhereye Yerusalemu. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ikete ry'ubutumire bw'inama ryanditswe na babungere babiri, umwungere wa kabiri w'Ikiremba n'umwungere w'ishengero rya Pentecote ry'Igishiha banditse ryabonetse. Ubuheruka twabivuze mu majambo gusa, ariko no munsi tugomba tubasomere ibiri muri iryo kete. Imvo: inama nkuru y'ishirahamwe Sepebu. Nyakubahwa mwungere, twisunze itegeko inimero 100 agakoni gashinze CAB agakoni gashinze 1780 agakoni gashinze 2025, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi abicishije ku muyobozi mwishikira mu biro iwe yategeka umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano kudusaba ko adutegeka guhamagaza inama nkuru y'ishirahamwe Sepebu yihuta kugira ngo hashigweho inzego nshasha hisunzwe amategeko ngenderwako ya Sepebu
yo mu 2019. Inyuma y'uko umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere n'umutekano adutumye ko yisunze iryo kete, kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2025 mu biro iwe, akadutegeka guhamagara inama nkuru idasanzwe y'ishirahamwe sepebu yihuta. Turi n'iteka ryo kubatumira mu nama nkuru idasanzwe y'ishirahamwe sepebu, Assemblée Nationale Extraordinaire, itegekanijwe kw'igenekerezo rya 12 Nyandagaro mwaka w'2025 igihe c'isaha 3 zo mu gitondo. Iyo nama izobera mu kigo c'inyigisho co mu Kinindo, Centre de Formation do Kinindo ca sepebu. Iyo nama izoba ifise ikintu kimwe izokwihweza: gushiraho inzego nshasha z'ishirahamwe sepebu, kubera ko ico kizokwigwa gihambaye cane. Birasabwe ko atanumwe yosiba canke ngo aceregwe. Imana ibahezagire. Bigizwe kuwa 2 Myandagaro mu mwaka w'2025. Bigizwe n'umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba, Revera Pasteur Nirikana Eliakim. Bigizwe kandi n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Igishiha, umwungere Revera Pasteur Ngenda Jacques. Ku bantu rero batari batahuye ivyo twaheruka kuvuga canke bari bagize amakenga, nabonye mu makomantere abari bavuze yuko twavuze Gishiha kandi Gishiha itarimwo. Ubu murabonye umuco, biranditse neza ngaha kuri runo rwandiko, biranditse neza kuri rino kete ry'ubutumire. Narababwiye yuko Kiremba iri muri J4, Gishiha nayo ikaba iri muri J11. Murumva yuko hatanguye kubaho ukwegerana, hatanguye kubaho ugusubira gukorana. Voilà. Iki rero ni kimwe mu bimenyetso vyerekana yuko ababungere bashobora gusubira gukorera hamwe. Mubandanye rero mubisengera, kuko Imana ntinanirwa, n'inyuma ya zero irakora. Rero birashoboka cane kandi biracashoboka yuko ababungere basubiza hamwe, karatsinda ico bapfa kirutwa n'ico bamaraniye. Rero ico bamaraniye kimaze kuba kinini, bisigura yuko n'ico bapfa bashobora kugitsinda umwanya wari wo wose. Ivyo natwe nivyo tubipfuriza kwicarana, tubipfuriza kubabarirana, tubipfuriza gusubiza hamwe, tubipfuriza gusubira gukorana mu rukundo.